Muri iki gisomwa ca mbere turabandanya kumva amajambo y'Imana azananye mu bucuti Imana yunze n'abasokuru bacu mu kwemera, bo twita mu gifaransa les patriarches dans la foi. Harimo bwa mbere Ibrahimu, hakabamo Isahake, hakabamo n'uyu Yakobo. Uyu munsi tugeze kuri iki gice c'aho Yakobo asa n'uriko arahunguka agaruka. Inyuma yaho ngira ngo muramaze kubisoma aho yiba umuhezagiro wo kuba mugira nka samuragwa wo musezerano, akawiba mukuru wiwe Esawu akoresheje amayeri bari kumwe na nyina wiwe. Abahungu na banyina babo vyamabigoye, baragize baracaracanganya ibintu, baramucamo bamwiba umuhezagiro. Hanyuma nawe rero kaca karazibiringa, aca mwirukako arondera kumwica, hanyuma aramuhunga. Twumvise ingene yagiye aragira urugendo agaca hamwe ku musekuru yaca Ibrahimu. Ubu rero haca imyaka nka 20 ariko aragaruka aza guhura na mwene wa Esawu. Hama yumva amakuru yuko Esawu amurindiriye n'ingabo nyinshi, aca atangura kudegerwa kujugumira. Atangura gukokoma, sinzi abakoresha iyo mvugo. Ntamwumva rero ariko aripanga, agaca afata abantu biwe b'agaciro n'ibintu vyiwe vy'agaciro akabijabutsa hakurya, akamera nk'uwibihungishije, agasigara wenyene mw'ijoro kugira ngo nihagira ikiba gipfume gihitana wenyene, mugabo abandi barokoke. Ari wenyene muri iryo joro. Hariho rero intambara iragwana. Tugire Kristo. Mu bisanzwe yari afise ubwoba bwo kuja guhura na Esawu, ariko kandi yategerezwa guhura na Esawu. Ariko usanga umenga dufise ubwoba bw'ikintu mugabo dutegerezwa gukora kandi kirimwo inzira y'Imana, kamenga kiraduteye ubwoba, tukumva bitunanira. Hanyuma ugasanga biratunaniye gutera intambwe, kutangura kubona uti sinzi biza gushika hajya imbere, sinzi biza kushikira, gatangura guharura ivyo usize inyuma, ukumva urafise ubwoba bwo gutera intambwe, mugabo wumva kandi ko ari iyo nzira y'Imana, ko ari iyo nzira irimo kazoza keza. Ugasanga urabura ingufu, ugasanga uragira ubwoba. Murumvise rero yuko haje marayika w'Imana bakarabanigana ijoro ryose. Kukugwana rero ijoro ryose ntimuce mubona umuntu yaje nk'uko twahora na Salvatore mw'ijoro tukaniganira nko ngaha ku kibuga ca Radio Maria. Si ivyo, oya, si ivyo gusa. Ivyo birashoboka ko hari umuntu yaje abona bakagwana, mugabo ndabapfinze ivyo ari vyo. Niya ntambara tugwana muri twebwe, ukamenya iwacu hari iki, kandi ushobora no kugwana mw'ijoro ukabura n'agatiro. Sinzi ko birabashikira, ukabura n'agatiro, mugabo Imana ari hiri. Hari ahantu ishaka kukujabutsa, kuja guhura n'ibindi bishasha ishaka kukugirira, mugabo ugasanga urafise ubwoba. Ugasanga urafise ubwoba. Ngo barakirana n'iyo marayika. Yakobo wari urugabo rukomeye, mugabo ufise ubwoba. Hama barabarakira ijoro ryose. Marayika abonye bwire buce ngo aca mukora ku mutsi w'itako, hanyuma aramuhezagira, aca aranyika, aca aragenda. Ingene mu ntambara zacu n'ivyo hari dusanga tuzivuyemo, izo cane cane intambara z'umutima, intambara z'ubuzima bwa misi yose, tukazivamo kumbure dufise ibikomere bicanke biriya, mugabo twuzuye akanyamuneza kuko twatsinze kumwe n'Imana. Hariho intambara yo kugwana kumwe n'Imana, ubitandukanye n'indi ntambara yo kugwanya Imana. Turi kumwe? Ndashobora kugwana ndiko ndarondera inzira y'Imana, aho ni intambara kumwe n'Umukama. Ariko kandi ndashobora kugwana intambara yo gushaka kugwanya Imana n'ivyayo n'abayo. Iyo ntambara nimbi ijana mu gahezi.
ariko iyo ntambara yo kurwana ndiko ndarondera inzira y'Imana intambara nziza. kandi mbere bugingo tukiri ngaha ku isi tukiri abantu tutari abamarayika bashobora kubona byose neza mu Mana, wamusanga hari intambara utegerezwa kurwana kugira ngo dutere intambwe imbere. Kurwana n'ibyo byose umenga bigomba kutuzinga canke bigomba kudusubiza inyuma iyo tuvuye bikatubuza kwegera imbere. Intambara turwana n'inyoshambi z'ibicumuro, intambara turwana n'ibinabiriya byose, intambara turwana n'akamenyero, ibyo twita rutine. Hanyuma n'abipfuye n'abakozi ba Radio Maria, shaka bishasha uba ukatera intambwe imbere. Nta kuvuga uti nakoze ibyo ntegerezwa gukora, nawe ku kazi nuko nakoze ibyo ntegerezwa gukora, naciye umukate. Turapuze yanje bankota ku muntu wese atakimukiye bamwe ndayifise, ntakivuze. Uri umwana w'Imana, utegerezwa guma wiyumvira uti umukama ni Imana idasaza. Nubwo noba ndushe nkakorana na bagenzi banje bakavuga nkumvamo, izo ntambara zo kuguma duteza imbere ubuzima bwacu, intambara nziza cyane. Kuguma ndondeza icoteza imbere atari iby'umutima, ingabano z'umutima gusa, n'abarya bakora kugira nonze kubigene perezida aguma akoma induru gira ati tuve mu by'intambara y'ibigwanisho twinjire mu ntambara yo guteza imbere ubuzima bwacu, ubuzima bw'igihugu. Abantu babiheza muri bijya by'ubudede, mu bijya by'ubusenere, sinzi n'ibiki byose, mugabo burya ni intambara z'ubuzima, intambara Imana iraba ikavuga iti wewe urumva ko by'ukuri hari ikintu ushaka gukorana nanje. Kandi Imana ikitabira abantu bose bazigwana n'umutima mwiza, naho batoba basenga cyane. Muze muri yama gufata Imana mu ruhande gusa ko abantu baja mu bisarisho bagaherayo. Iriyo ariko kandi Imana irazi ko ubu buzima yabuturagije kugira ngo tubutunganye tubugire bwiza. Hari ikintu Imana itugiramo beza mu kudukoreramo, igateza imbere ubuzima bwacu, ugateza imbere ubuzima bwawe, ukarondera kumenya ibisumbirije kugira ngo wisununure mu iterambere, ukarondera kuguma urondeza igishasha iciza mu nzira nziza. Mugabo ugasanga kenshi kubishikira ni intambara, ukugwana n'akamenyero kabi, ukugwana no kwiyumvira uti nta kundi birahetse. Intambara turayibandanya gushika ku ntambara nyuma. Mubona yuko no mu gupfa tugwana intambara yanyu, navyo murabona. Hariho abapfa bagatatariza bose bagakora induru, kuko kandi ushobora gusanga intambara yabo hari aho ushobora gusanga batimenyereje kumenya kugwana intambara kumwe n'Imana, ahubwo kenshi bagwanya intambara bagwanya Imana. Lutter contre Dieu, pas lutter avec Dieu. Bene izo ntambara tuzimenyereze, intambara yo kudahora ahandi, yo kutagumukirimbira ahandi nk'isekuru. Nubibaza ngo arashaje umutama cyangwa itamakazi, nuriya gwaye mbega nace ariko arakora, hariho intambara rwana, hariho intambara rwana. Dusabe gusomokama kugira ngo twame tumenya kuyaga neza n'umukama muri bene izo ntambara, akatwumvisha akaduhagurutsa. Tuzokumva ingene mu nyuma Yakobo yaje kugwana intambara akomera, akumva anonokiwe no kuja guhura na mwene wawe Esawu, kuko yagwanye n'Imana. Imana iramukomeza, iramumara ubwoba, iramuhagurutsa, iramwizeza, iramubwira iti bandanya urugendo. Nizihe ntambara yo kuragwana zijanye n'ibintu by'ubuzima bw'umutima canke zijanye n'iby'ubuzima bwa misi yose? Ntiwemere ko ubuzima bwo guhindura ikintu kirabo cihebuye gitumye bugatondera niko upfa. Ntawemera Imana, ntawizigira Imana yo kwigera yiyumvira ati haramaze kuja kwakabwamukanya, ubugingo gihumeka, hariho intambuko z'ubuzima bwiza Imana ikikubikiye imbere yawe. Amen.